Ndongenda guha ikaze rero mu biganiro byacu hano kuri Ndomodesha kure yacu imwe rudende anayo yanyu ya Burundi News TV. Tugiye kongera dufatanye mu kurebera hamwe amakuru akomeye cyane, amakuru ariko aravugwa cyane amakuru adafisi ivumbi aturuka nga mu gihugu cy'u Burundi ndetse nandi abandanya kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino ku isi. Ni amakuru akomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi aho ibintu bikomeje kugenda birahindura isura umunota ku munota. Ubu tuvugana ikibazo kibikomoka kuri peteroli gikomeje kugenda kivuza ubuhuha ndetse gushika none rero nkuko mu misi heje aribwo igihugu cy'u Burundi cyari cyatanguye kugenda kibitangaza kivuga yuko kigiye kugwanya ibigendanye n'icuruzwa agibikomoka kuri peteroli mu buryo bwa magendu, nyuma yuko bamwe mu banyagihugu bari barafashe icemezo cyo kujya guhiga ama peteroli ndetse n'ama essence mu bice bigiye bitandukanye. Ubu gushika none hari amakuru akomeza kugenda avuga yuko by'umwihariko amaritiro ashika kuri 400 y'igitoro yafatiwe mu mihana y'abantu mu Gicimbiri Gatwaro mu ntara ya Kayanza nkuko bikomeje kugenda bivugwa. Ni mu gihe abanyagihugu benshi bari barafashe icemezo cyo kujya guhiga ndetse no gushakisha ibikomoka kuri peteroli mu rwego rwo kugira ngo nyine babashe kuba bo bicuruza. Bajyaga kubirangura mu bice bigiye bitandukanye hagati ya Tanzania ndetse nano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Icakora nubwo babigenzaga batyo, leta yavuze yuko igomba kugwanya ibyo bikorwa ngo nyuma yuko baziyishaga mu mihana ndetse no mu misozi n'andi yagiye atandukanye abanga yuko ngo ibyo bice bishobora kuzahura n'ibigendanye n'inkongi z'imiro cyangwa se bikaba by'umwihariko bishobora kuba byotuma nyine ahantu hashya hagakongoka. Mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko ubutasi bwaho bwatanguye kugenda bamenya yuko hari ibitero bishasha bya Red Tabara bigiye gutangura n'ubundi kugabwa mu gihugu cy'u Burundi mu gihe amatora mu nzego z'ibanze yengereje. Hari bamwe mu banyagihugu bagiye batandukanye cyane abatavuga rumwe cyangwa se abatari abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi bakaba batanguye kugenda banyorozwa nyuma yuko hari bamwe mu banyagihugu bagiye batandukanye batangiye kugenda baduhereza amakuru bavuga yuko abantu babo basanzwe baravuye muri CNDD-FDD bakaba by'umwihariko bari baragiye mu yindi migambwe harimo nk'uwitwa Iprono by'umwihariko wigeze kumara igihe kirekire uri ku butegetsi nga mu gihugu cy'u Burundi, baba barimo kugenda bicwa ndetse abandi bakajyanwa n'inzego zijejwe iperereza nga mu gisagara cya Bujumbura ndetse no muri za Gitega, Bubanza ndetse na za Kayanza n'ahandi. Kandi ngo bikaba biriko bikorwa n'abajejwe inzego z'iperereza nga mu gihugu cy'u Burundi. Ibi biriko biratera impungenge abanyagihugu mu buryo budasanzwe nyuma yuko bakomeza kugenda bavuga yuko ngo baba bari kubashinza gukorana na Red Tabara. Red Tabara yamaze guhereza icyo kubikamo ubwoba leta y'u Burundi, aho gushika none n'ubundi ibibazo bikomeje kugenda bigaragara muri iki gihugu bigendanye no kuba n'ubundi icyo gihugu cyarakomeje kugenda gihura n'ibibazo bigiye bitandukanye cyane ibibazo by'umutekano, aho gushika none n'ubundi abanyagihugu bakomeza kugenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye bakavuga yuko amaherezo n'ubundi ngo iyi leta atakintu na kimwe ifise nta n'ikishobora kuba yobagezaho. Bikomeza kugenda butumwa bamwe bavuga yuko n'ubundi General Neva yakabaye atanga imihoho abandi bayobozi bagiye batandukanye bakaba bafata igihugu bakakiyobora mu rwego rwo kugira ngo rero nyine babashe kuba bo kwirinda ibice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru ariko abivuga. Red Tabara yakomeje kugenda igaba ibitero inshuro nyinshi ngaha muri kino gihugu ndetse gushika none hari amakuru avuga yuko baba bari gutegura ibindi bitero bishasha aho basanzwe bakorera aho ngaho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Turaza no kugaruka ku randi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino ku isi. Wiriwe neza cyangwa waramutse bitewe naho uherereye inshuti mu nywanyi ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV. Ndabaye ikaze mwese mu biganiro byo kuri uyu wa Mungu tariki 11 z'ukwezi k'umunani mwaka wa 2024. Turagaruka ku idonido ry'amakuru hakomeye cyane hariko aravugwa hirya no hino ku isi. Nuko ngushuhuje wo nkurikiye nga mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye nyine mu bice bigiye bitandukanye ndabifuriza kumererwa neza cyane. Abadukurikira kandi muherereye nanone hirya no hino ku isi mu bihugu byo ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose
mwese ndabahaye ikaze mbabwira ngo by'umwihariko mbabwira ngo mwese tubahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu kuko bikomeje kugenda bigaragara. Turanagaruka kandi kuri aya makuru ariko aravugwa ku bigendanye n'abayobozi b'ibihugu na za guverinoma bamaze gushika ngaha mu gihugu cy'u Rwanda mu kwitabira umuhango w'irahira rya Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ugiye kongera kurahirira kuyobora u Rwanda muri manda y'imyaka ishika kuri 5. Ni manda ya 4 yongeye gutorerwa kuva ashitse ku butegetsi. Kuri butameze neza, nkunda kuvuga ngo ni butameze neza cyangwa ari bitagenda neza mu buzima, komera kandi wihangana unizere, kwizera yuko Rurema ari we ashobora byose kandi ari we n'ubundi ushobora gutuma ibyo urimo ushobora kuba uwo bivamo. Ikaze tuyatangure nga mu gihugu cy'u Burundi nkuko bikomeje kugenda bigaragara mu misi iheze. Abayobozi bagiye batandukanye bakomeje kugenda biyamiriza abakora ubucuruzi bwa magendu bw'ibikomoka kuri petrol ndetse n'ibikomoka n'ubundi ibigendanye n'igitoro byabaye ibura hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibyakomeje kugenda bituma rero bashyiraho ingamba zo kugwanya babicuruzaga mu buryo bwa magendu, nyuma yuko basobanuye ko bamaze kumenya yuko abo babicuruza babibikaga mu bisambu ndetse mu mihana igiye itandukanye ku buryo bagiraga ubwoba yuko bishobora kuzoteza inkongi y'umuriro. Nyamara abarundi benshi bakomeza kugenda bavuga ko iki gihugu ntacyo gikora mu rwego kugira ngo gifashe abanyagihugu, aho bamwe bakomeza kugenda n'amaguru, nyamara mu gihe biguriye imiduga yabo bikomeje kugenda bituma n'ubundi business zabo ndetse n'akazi kabo karushaho kugenda nabi, bikavuga ko bariko bahomba amafaranga mu buryo bukomeye cyane. Igihugu cy'u Burundi cyugarijwe n'ibibazo bigendanye n'umutekano, ibura ry'ibikomoka kuri peteroli cyangwa ibura ry'igitoro cyangwa ama essence ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko kandi bikahuhukira ku devize ryabuze mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ifaranga ryabo rigata agaciro ku buryo butigeze bubaho na rimwe. Amakuru adushikaho none, amarutiro ashika ku majana 4 y'igitoro yafatiwe mu mihana y'abantu mu gacimbiri Gatwaro ni mu ntara ya Kayanza ano mu gihugu cy'u Burundi. Ayo maritiro ashika ku majana 4 rero y'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu niyo yafatiwe kuri uyu nguyu ku itariki 9 z'ukwezi k'umunani mwaka 2024 mu gacimbiri Gatwaro ku mutumba Musave muri komine n'intara ya Kayanza. Mwisakwa ryakozwe rero n'igipolisi rirongowe n'umushikiriza manza akurikira sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza hamwe n'uworongoye igipolisi mu ntara ya Kayanza. Abangaba ni nyuma yuko bogiye bahabwa amakuru na bamwe mu baturage ngaho muri ico gihugu, baza gufata icyemezo cyo kujya gusakasaka maze baza gufata ayo maritiro ashika ku majana 4. Para ayo maritiro kandi yashika ku 120 yafatanywe n'umugabo w'imyaka ishika kuri 31 aho yari yayikenyeje mwihangiri y'intara. Izindi n'umundi litiro zishika kuri 180 zafatanywe ubundi w'imyaka ishika kuri 40 aho yari yazinyerejeje n'ubundi mu muhana w'umubanyi wiwe atawubamwo kuko amakuru ava muri gipolisi ca Kayanza akomeza kugenda arabivuga. Abo bose bakaba baciye bajanwa gupfungirwa mu kasho k'igipolisi mu ntara ya Kayanza. Colonel de Police Pascal Nshimiyimana arongoye igipolisi mu ntara ya Kayanza arashima umwene gihugu yatanze inkuru kugira ngo ico gitoro gishobore gufatwa, agasaba abene gihugu bo mu Kayanza kuza abaratanga inkuru igihe cyose babonye uriko akora forode, nyuma yuko bamaze kugenda babica muri rusange. Abagikora fraude rero arabagabisha ko uzoza arafatwa azohanwa by'akarorero, kuko n'ubundi ngo abene gihugu bamaze kugirishwa amanama kenshi bahamirizwa kugwanya ubwo rudandazwa rwo mu kinyegero rutemewe nk'uko byotanguye kugenda bivugwa mu misi iheze. Abanyagihugu benshi bavuga yuko bakomeje kubangamirwa rero n'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli, akaba ariho bahera bavuga yuko Nyiricura Evariste Ndayishimiye n'ubundi antacyo abamariye antamutegetsi bafise, harimo abatajya iminwa kuri iyo ngingo. Abanyagihugu bagiye batandukanye cyane cyane abahoze ari abayoboke cyangwa abanywanyi b'ishyaka riri ku butegetsi rizwi nka CNDD-FDD
bwa muri ico gihugu c'u Burundi bakomeje kugenda bahigwa nyuma y'uko bitandukanyije n'uwo mugambwe uri ku butegetsi bakajya mu yindi migambwe igiye itandukanye. Ahangaha rero ni mucyo bise guhuza imbaraga mu yindi migambwe, aho bavuze yuko bigomba kuzobafasha n'ubundi mu kuba botangura kuba bobona izindi mbaraga zo gutsinda uyu mugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD, ndetse bakaba bakomeza kugenda bavuga yuko ariyo gahunda bahisemo mu rwego rwo kugira ngo bereke isi yose ndetse n'abarundi muri rusange yuko ubutegetsi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ataco bwobagezaho, ko ariyo mpamvu bashaka kongera guhereza imbaraga ndetse n'amajwi umugwi uzwi nka Iprona wigeze kumara igihe kirekire uri ku butegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aba bahoze ari abanywanyi rero b'uyu mugambwe wa CNDD-FDD bakaba batangiye guhigwa bukware n'inzego zijejwe iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho bariko batwagwa ndetse bagahita bamwe banicwa nk'uko biri kugenda bigaragara. Amakuru twobashije kuba tworonka nuko amakuru adafise ivumbi avuga yuko bariko batwagwa ndetse bakabwirwa yuko nyine ngo bari gufatwa ngo ari abafatanyabikorwa b'umuhari Red Tabara. Leta y'u Burundi yamaze kugenda ifata amakuru adafise ivumbi nk'uko byotangajwe na bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye, bakavuga yuko bamaze kugenda bamenya yuko Red Tabara yaba yitegura kongera kugaba ibitero muri uku kwezi, nk'uko amakuru batanguye kugenda babwirwa nyine yaturutse aho ngaho muri Kongo, aho uwo mugwi usanzwe ukorera ibikorwa byawo muri rusange. Icakora leta y'u Burundi ivuga yuko kuri inshuro yoba yiteguye gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo hibashe gukomeza kubungabunga umutekano w'abanyagihugu, ndetse bavuze yuko ingabo ya mbere bakoze cyangwa se igisubizo cya mbere boshatse ari ukugara imipaka yose bahuza n'igihugu cy'u Rwanda mu bigendanye no ku butaka, dore ko bavugaga yuko aribo bafasha Red Tabara. Icakora u Rwanda rwarabihakanye ndetse na Red Tabara ivuga yuko nta muntu n'umwe uyifasha usibye bo ubwabo, ndetse inshuro nyinshi bagerageje kwinjira muri iki gihugu cy'u Burundi bakaba barinjiye n'ubundi ku mipaka isanzwe ibahuza n'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko biriko bigaragara. Ibi byongeye gutuma rero abategetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi hategurwa indi nama ikomeye cyane mu nzego zijejwe umutekano. Ni nama bivugwa yuko n'ubundi iraza kuyoborwa na Generali Prime Niyongabo usanzwe ari umwe mu basirikare bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba asanzwe ari umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho. Ni inama iraza kwiga mu buryo bwo kongera imbaraga ndetse n'ingufu mu gucungera umutekano cyane cyane ku mipaka ihuza ibihuza n'u Burundi n'ibindi bihugu, mu rwego rwo kugira ngo amanywa na nijoro bazaburizemo ibitero by'umwanzi, mu gihe n'ubundi inshuro nyinshi agiye abagabaho ibitero yagiye abaca muri humyo ndetse akaza no kugenda ahitana abategetsi abasirikare ndetse n'izindi ntwazangabo hano muri ico gihugu cy'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ariko gushika none igihugu cy'u Burundi kikaba kikomeje kugenda gihiga bukware bamwe abo bita ko n'ubundi ari abanywanyi ba Red Tabara, ariko kandi amakuru dufise akaba ari yuko n'ubundi ngo ari abahoze ari abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bamaze kwitandukanya n'uwo mugambwe muri rusange. Mu Rwanda abakuru b'ibihugu barimo perezida wa Central Africa Faustin Archange Touadera, perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo, perezida wa Guinea Generali Mamadou Doumbouya baraye bagezana i Kigali mu Rwanda, aho bitabiriye umuhango w'irahirira rya perezida Paul Kagame ugomba kuba kuri uyu wa 11 kandi mu mwaka wa 2024 uko bikomeje kugenda bigaragara. Usibye abangaba kandi hari kandi perezida wa Seychelles Wavery Ramakalawana, perezida wa Botswana Mokgweetsi Masisi, perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ndetse na perezida wa Sudani y'Epfo Bwana Salva Kiir, perezida wa Guinea Bissau Omar Sissoko Embalo ndetse na perezida wa Gabon Brice Oligui Nguema nabo bakaba bamaze kugenda bagera nga mu gihugu cy'u Rwanda. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda nawe yamaze kuba yoshika hano i Kigali mu Rwanda nk'uko bikomeje kugenda bigaragara nyine, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho. Hari n'abandi bategetsi nyine bagiye batandukanye bamaze kugenda bahagera, ngira ngo muramuzi Generali Kayine Rugaba Muhozi, umuhungu n'ubundi
umuhungu n'ubundi wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Aba bose bakaba baje kwitabira nyine uyu muhango ugomba kuba uyu munsi. Ni umuhango kugeza ubu ngubu rero uraba urimo udushya twinshi tugiye dutandukanye, aho abategetsi hirya no hino ku isi baraba bamaze kugenda n'ubundi bagera ngaha muri kino gihugu cy'u Rwanda, ndetse imihanda imwe n'imwe iraza kuba ifunze hano muri Kigali mu rwego rwo kugira ngo rero n'ubundi mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi mu rwego rwo kugira ngo nyine babashe kuba bokora abashyitsi babashe kuba babona aho banyura. Ituri leta ya RDC yamaze guta muri yombi abishinza gukorana na M23. Ni nyuma yuko hari hamaze iminsi kandi harahwihwiswa amakuru yavugaga yuko umuhari M23 umaze igihe urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa waba waramaze no kwinjira mu ntara ya Ituri, ariko gushika none ubu noneho bamwe mu bategetsi bakaba bamaze, bamwe mu bantu bakaba batanguye kugenda batabwa muri yombi nk'uko amakuru ariko atugeraho abivuga, kuko bikomeje kugenda bigaragara. Inzego zishinzwe umutekano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu ntara ya Ituri, urubyiruko zikekwaho n'ubundi gukorana n'umutwe witwaje ibigwanisho wa M23 umaze imyaka hafi ishika kuri 3 ugenzura ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Uru rubyiruko bivuga yuko rero ari rwinshi rwatawe muri yombi kuva ku cyumweru gishize kugeza ku itariki 9 Kanama mu mwaka wa 2024, nyuma y'impuruza imaze ibyumweru bishika kuri 2 iratangwa muri Ituri yuko abitwaje intwaro bikekwa ko ari aba M23 baba bari kwinjira muri iyo ntara. Abambere babiri bafashwe mu cyumweru gishize ngo batorezwaga mu gace ka Boya hafi ya Chomia. Dosiye yabo rero ikaba yaramaze kugezwa mu bushinjacyaha bwa gisirikare ku rwego rw'intara ya Ituri. Abandi bafatiwe muri Chomia ubwo rero bari baturutse ku mugezi wa Semalwiki muri segiteri ya Bahema y'amajyepfo hafi y'umupaka wa Uganda. Ku itariki ya 9 Kanama igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kivuga yuko icyo bari bagamije ari uguhungabanya umutekano w'iyo ntara ya Ituri. Tariki ya 19 Nyakanga umwaka wa 2024, Guverineri wa Ituri Lieutenant General John Loboyo Nkashama yatangaje ko hari abanyepolitike bashaka kwinjiza M23 muri iyo ntara babinyujije mu gukusanya urubyiruko kugira ngo rujye mu myitozo y'uyu mutwe. Yagize ati kuri M23 hari abiyise abayobozi bari gukusanya urubyiruko rwa hano kandi bavugana na M23 kugira ngo bayizane muri Ituri murebe inzira twanyuzemo mbere umutekano w'intara yose wari warahungabanye. Ubu ngubu muri teritwari 5 dufise enye ziratekanye, ese dusenye byose kubera bamwe bashaka kuzana umwanzi w'abaturage hano. Amakuru yo kwinjira kwa M23 rero muri Ituri yakwirakwiye mu gihe uyu mutwe wari ukomeje kurusha imbaraga ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC utangaza yuko ufise intego yo gufata n'ibindi bice birimo umugwa mukuru w'intara w'iki gihugu cya Kinshasa. Ishasha ni kimwe mu duce tw'ingenzi M23 irutse kwambura ingabo za RDC gasanzwe kifashishwa mu bucuruzi buhuza iki gihugu ndetse na Uganda, cyane cyane ubucuruzi bw'amafi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi byose kandi birakomeza kugenda bigaragaza ndetse binatuma bamwe mu bategetsi ngaha muri iki gihugu ca Kongo bakomeza kugenda bavuga yuko bakomeje kubangamirwa n'ibikorwa bigiye bitandukanye biriko birakogwa ngaha n'ubundi muri Kongo. M23 rero ikomeza kugenda ivuga yuko n'ubundi igomba kuzatuza ariko imaze gushyira iherezo ku butegetsi bwa Perezida Tshisekedi, aho badatinya kuvuga yuko inshuro zose ndetse n'igihe cyose baba biteguye gukora byose kugira ngo babashe gutembagaza ubutegetsi bwa Tshisekedi. Tshisekedi kandi nawe wavuze yuko azakora byose bishoboka agakomeza kwigwanaho, ndetse ngo nta n'umusi warimwe nta na rimwe yiteguye kuba yoganira n'uyu muhari M23 nk'uko yakomeje kugenda bivugwa.
nyamara hirya no hino ku isi bamwe mu bategetsi bakomeje kugenda baramugira inama bamubwira yuko igishoboka ari uko yoganira n'aba basirikare, dore yuko hari n'abadatinya kuvuga yuko bakomeje kumurusha imbaraga mu buryo bwose, akaba ari nayo mpamvu abishatse atabishaka yo kwiyemeza n'ubundi kuganira n'uwo muhari, dore yuko rwose ukomeje kugenda umwereka mu ndiba z'ibirenge nk'uko bikomeje kugenda bigaragara muri rusange. M23 bivuga yuko imaze kwigarurira ibice birenga 100 mu bice bigiye bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru, aho gushika none ibice bigiye bitandukanye n'ubundi bisa n'ibyatanguye kuba byogaragaramo amahoro n'umutekano, mu gihe bamaze kugenda birukana by'umwihariko aba FDLR. Mu nama uyu muhari wa M23 uherutse gukoresha abanyagihugu cane cane abari baherereye mu bice bya Ishasha ku mupaka uhuza RDC n'igihugu ca Uganda, bavuze yuko bagomba gukomeza kwiruka kuri FDLR mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kwihungisha abaturage. Ni FDLR nayo gushika none isanzwe igwanya ubutegetsi bwa Kigali, ariko ikavuga yuko iri yikorana n'abasirikare ba Kongo mu rugamba rwo guhangana n'aba basirikare rero bagiye batandukanye, n'aba basirikare bayobowe na General Sultan Makenga. Abasirikare baha mu gihugu c'u Burundi barayi barungitswe ngaha mu gihugu ca Kongo, bivugwa yuko boba bajyanywe mu kugwanya umuhari wa Lodi Tabara usanzwe ugwanya igihugu c'u Burundi. Bivugwa yuko batanguye kugenda bagabanywamo amatsinda agiye atandukanye mu rwego rwo kugira ngo batangure gukoresha ibitero bigiye bitandukanye, cane cane ibitero byo mu kirere, aho bagiye kubitangurira ku muhari M23 mu rwego rwo kugira ngo intego bihaye muri uku kwezi kuzobe kuhera baramaze kugira ibice na bimwe babasha kuba bo kwigarurira, nkuko bizomaze kugenda bitangazwa. Aya namwe makuru yashyizwe ahagaragara rero by'umwihariko n'ubutasi bwa M23, ariko bavuga yuko biteguye gukomeza kuhangana n'abo basirikare. Bivuga yuko Tshisekedi rero by'umwihariko aherutse kwemererwa abandi basirikare bashika ku 1000 barayi bamugezeho, akaba ariyo mpamvu agiye gutangura ibitero bishasha, cane cane ibitero byo mu kirere. Bivuga yuko agiye gutangura gukoresha rero zimwe mu ntwaro zikomeye cane azimaze imisi aragura, ndetse hakaba hari n'amakuru avuga yuko abasirikare biwe bamaze igihe bari mu myitozo, nyine imyitozo ishobora kuzahindura ibintu muri uru rugamba. Icakora ku ruhande rwa M23 nabo ngo ntago baba bicaye ubusa, dore ko bamaze imisi bari mu myitozo karabutaka, imyitozo ishobora kuzatuma iki gihugu noneho cyongera kugira mu kaga gakomeye cyane. Izi ntambara zikomeje kugenda zibera ngaha muri Kongo zikomeje gutuma abaturage barirwa mu bihumbi bariko barahunga izo ngwano mu rwego kugira ngo babashe kuba bokiza amagara yabo. Twongere gusubira amasaha ari imbere.